Je ntabwo amfise kuko na comedy basigaye bazitamba muri karaoke. Ndabaramukije bakunzi ba Akiwacu magazine mwe wese aherereye mu cubahiro ciwe nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro Akiwacu Music. Muko nabibemereye Akiwacu Music ni kiganiro kibabwira byinshi ku muziki ndundi ko biriko biravugwa hirya no hino mu muziki w'Uburundi. Bishobotse tukabazanira n'abaririmbyi bagiye batandukanye, abaririmbyi baza bakatuyagira bakatubwira byinshi kuba cyane ku baririmbyi bariko barakora neza mu muziki wo ngayi wacu. Jewe ndabashikiriza ikiganiro Akiwacu Music banyita Jefferson Badga aka The Horse cyangwa kanyita gusa yabikwiye. Behind the camera mba ndi kumwe na NGM Dukore. Ndabaha ikaze rero. Nabazaniye umuririmvyi nkuko mubibona ndi kumwe n'umusore ngaha. Uyu musore n'umusore akaze sana afise indirimbo je nayumvirije ndayumviriza ndavuga nti uyu musore ararenze koko muziki w'Uburundi uratunze. Urashobora kutwidondora bro? Yego meyamvu. Gira bakunze ba Akiwacu magazine tuko tuganira nande witwa gute? Kuganira na Irambona Eddy ariko umuziki wa mwise Eddy Love. Irambona Eddy umuziki umwita Eddy Love. Izina rya Eddy Love hano ryavuye ari umupeti. Turagira ninka ico gihe kwa nyogokuru hama acara akamusigaranira agiye nko kunywa inzoga nk'ahantu. Mugabo rero umundi mose acaraza ati peti wewe kukunda kurimba cyane. Tubuzo havuye umuririmvyi cyamvuga ati je nari vyonyohera ati none ubaye cyane babaza none mbaye umuririmvyi no kwitwa gute tuzokwitwa Eddy Love. Eddy Love bwa mbere na mbere urakaze man. Thanks man. Yo urakaze sana. Asante sana. Eddy Love ufise indirimbo zingana gute? Ufise indirimbo gira bakozi ba Akiwacu magazine. Indirimbo zibiri. Hari indirimbo yitwa Urakomeye ni shasha mfise itaramara n'umwanya munini gihe kinini yitwa Inumire. Eddy Love umuziki wawe neza na neza wotanguye ryari? Umuziki natanguye kwinjira muri studio 2020 ariko se nawutanguriye umuziki kuva na kera vyari bindimwe. Inumire wayikoze muri 2020? Ndayikoze muri 2020 mu mpera. Aha iyi ndirimbo rero ngerageje kuyumviriza jewe. Iyi ndirimbo Inumire ni indirimbo guys numva ifise amajambo akomeye cyane. Indirimbo ushobora kwicara ukiyumvira mbega ahantu yaririmbye iki yavuze ngo iki. Kwanza abakunzi ba Akiwacu magazine kuba tarayumva reka Eddy Love aducishirizeho gatoya mwumvirize. Twende. Sawa. We wakinyoma gisosa urasosa nturi gitumbura kuki wigishanye inzigo ntushaka abamenye ushaka abadubura kuko iyo by'abana bawe mu kubahendesha amahera yawe bakibagira ijambo ry'Imana bagahumvira ibyawe wanyeretse byinshi wasiwe wanyeretse bavuka bafise amahera ariko bagapfa bakenya amahera n'abandi bavuka bakenya amahera ariko bagapfa bafise amahera kuba imfubyi ntivyoroshe no kuba umukene ntivyoroshe kubura ivyo ujya wakoze no kubura huba ukuze gukorana ingufu ariko ugahembwa ntica ntikize ibi byo mbarira navyo shaka kubimenya abica abandi batari bubajye bakibagira ko imbere yawo urupfu nago rubarindiriye ko Yuda yatanze Yesu bamwice kubera amahera wewe wishe nyokuru wamwishe umuhori kimbarira ko Yuda yatanze Yesu bamwice kubera amahera wewe wishe nyokuru wamwishe umuhori kimbarira. Ebana ni gikorwa kimeze neza cyane kabisa, ni gikorwa kimeze neza cyane mva cyanditse neza kabisa. Eddy Love inspiration yavuye Inumire ni indirimbo nanditse mu ijoro rimwe. Ni indirimbo naguma numva ibintu biguma bindugamwo ugati urumva nashaka gutanga ubutumwa ku isi turayihenda ko sana tukayizera sana kumbe uyu mwigisha mubi amashenge ugasanga ni menshi amavuriro ni make amasomero ni make ugasanga ivyaha ni vyinshi ugatangura kw'ishuri uzi yuko uzoba umuganga uzoba umujiji ariko besho usanga uri gukora ikiyede man. Isi umutima nkabuji ushaka kugwa ngo kuri jewe nimo kurondera umweranda mu buyenzi kwa Mkoni kundondera kugwa nko kurondera ngo umumarayika mu buyenzi kwa Mkoni. Ushetse kuvuga iki na bintu mengo birahishije ko ushetse kuvuga gute kurondera urwanko kuri jewe ni nko kurondera umweranda mu buyenzi kwa Mkoni. Icyo nashatse kuvuga kurondera urwanko muri jewe bwa mbere nta rwanko rurindimwo. Kurondera umumarayika kwa Mkoni n'ahantu hateramira indaya hateramira abantu b'imaraya. Sasa rero wewe ugiye nubwo buri patiri nkakubona cyangwa uri pastori nkakubona uvuye cyamvuga ati jya muntu n'indaya nta muntu umweranda ajayo nta muntu umukirisi wobona ngo ari ndani kwa Mkoni. Wewe ngubonyeyo nabwo umukirisi nubwo uri umuntu uririmba mu rusengero rwa na muri burinde ngwita imaraya nawe ufise amababuguruka ngwita imaraya.
muri no ndirimbo yawe itanguye hari ahantu twumva uvuga amazina y'abantu kama ni mawe n'Imana Francine mama Patrick Mukanyosha yaba ari bo batanga ubuzima bari kumbwira Bill Gates vuba abo bantu bavuze iki kuri Eddy Love abo bantu kabisa n'abantu bibaza hari bafashije ibintu byinshi mu buzima kuko ashisengaye Bujumbura mawe n'Imana Francine mama Benararavye urukundo bari bafise kabisa ndaruraba ingene urukundo bari bafise ndavuga ati aba bantu kwe yaba ari bo batanga ubuzima baha ubuzima umuntu bongize umuntu akomeye ngaha ku isi bongize nk'abaziranotse ba Siyoni bongize Bill Gates bongize umuntu akomeye ku isi kwe ndavuga ati aba bantu reka ndabashire mu indirimbo ndabatanguze jewe rero ngerageje kumviriza indirimbo inumire numva umengo harimo akantu ka Mkombozi umengo harimo akantu ka Mkombozi eske muba niwe mu role model wawe cyangwa bimeze gute icyo kibazo benshi baguma bakimbaza abanye muri commentaire abantu benshi bakimbagije no kuri radio ryari mu Kayanza yina kuri cyane barakimbagije ariko Mkombozi n'umuntu kwanza nakuze fana uramufana sana kandi n'umufana wiwe ariko kuririmba nkawe Mkombozi ndaze ko ibintu byiza kandi nawe urabiza ko ibintu nziza zihanura rero niganye Mkombozi ko ibintu bihanura ndibaza nta kosa manakoze ariko yaba ko ibintu biri nkamwigana ndibaza yuko yo baramakoze kwigana wigana icyiza isawa kwigana wigana ikosa nibyo bibigaje niye handi kuri targetinga kuzoshika indirimbo ushaka ko indirimbo izoguma mu mitima y'abantu ushaka gukora indirimbo zigeza abacanca wa misi ziguma mu mitima y'abantu apana yandimbo kubita mu ndimi igakundwa n'abantu hama igaca ivaho aje ushaka indirimbo izokumviriza n'umwana wanje uzovuga ati papa wanje yaratanye impanuro ntabwo ufise yuko iyi generation turimo uyu munsi bazohava batazikunda cyane nje ntabwo wamfise kuko na comedy basigaye bazitamba muri karaoke je nazi iyo wanje nayirimo akantu kadunda ndibaza nyine izotamba hanini jewe ntihangiro nshaka sifise ihangiro y'abantu batamba indirimbo zanje batamba ahubwo bumvirize ubutumwa bubigisha bo bashaka gufasha canke nk'uburonse nka management runaka bo gufasha gute wifuza ko bogufasha iki bikagenda gute bomfasha canke kesh birakunda kongora gusohora indirimbo kubera uburyo amahera ya studio kandi urazi indirimbo zigezweho n'amavideo kwiya video kwe nta buryo mbona bomfasha nk'amavideo canke bakamfasha audio kimwe mw'ivyo bakongera bakamfasha promo n'umuntu yo gusanga hehe hari nka nimero imbuga zawe ukoresha imbuga zahe witwa gute ukoresha WhatsApp cyo gutanga nk'inimero 60 39 370 iyo ni WhatsApp cyangwa ukanyandikira kuri Facebook page yanje ya Facebook Eddy Love niko nitwa Eddy Love EDD na Y na Love so Eddy Love ni nk'akahe kajambo kanyuma ashobora kubwira abakunzi ba Akiwacu magazine mu kiganiro Akiwacu music n'akahe kajambo kanyuma ushobora kubabwira cyambere no kubashimira shimiye n'abandabira video abantera ama comment kuri Facebook ndashima n'abantu baja kuri YouTube kundaba indirimbo ndabashimiye sana nabashimiye na mwebwe mugere mu supporting yitwa Eddy Love kuri YouTube nuko nyene na Facebook page yiwe umwandikire niba ari cyo ufise umufasha mubwire muvugane mu yage ndabashimiye cyane rero kwa mwabanye nanje muri kino kiganiro cyari kiganiro Akiwacu music mwari kumwe nanje banyita Jefferson Badga aka The Horse cyangwa kanyita Gaye babikwiye nakubwiye inyuma ya kamera mbari kumwe na NGM dukore twongeye tubonane kandi ku munsi nk'uyu ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro